tugezere ku isaha 6 zirenze iminota 12 hano muri studio za Radio MagaraTimesFM akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru tukaba tugiye kuyashikirizwa na Hawa BUKURU ndakora mu gijikana nongera ndogikaze ndakura mukije Felicie amara imana wane namwe inshuti bakunze mu gutega amatibwanyo vya Radio MagaraTimesFM akaba ari ku musi wa kabiri igenekerezo rya 21 mu kakaro umwaka 2020 amakuru yacu reka tuyahere mu bijyanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi niho hatanguye indwi hariwe amagara meza aho igihugu cyose bariko bagira isekeza ryo gucandaga abana hamwe n'abafasoni. Hagize imisi hibonekeza ubusumwa bw'ibikoresho vy'Umuyagankuba mu gisagara cya Bujumbura mu makartier atandukanye. Sangwa ikaze mu idonido ry'aya makuru mu binga bw'ivyuma turi kubifashamwo na Hamaze Bigirimana. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM. Uyu munsi niho hatanguye indwi hariwe amagara meza aho igihugu cyose bariko bagira isekeza ryo gucandaga abana hamwe n'abafasoni. Abo bana bazocandagwa akaba ari abana bari munsi y'imyaka 15 bagera ku miliyoni 4 n'ibihumbi 708 n'amajana 626 hamwe n'abafasoni bubungenze imbanyi irenze amezi 3 bashika ku miliyoni 2 n'ibihumbi 906 n'amajana 816. Ivyo bikorwa bikaba biriko bigenda neza mu gihugu cyose. Tega amatwi umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Tadendi Kumana. Rero twiteze ko abana bari munsi y'imyaka 15 bazoronswa ikini cha rubendazole kivura inzoka bagera ku miliyoni 4 n'ibihumbi 708 n'amajana 626 hamwe n'abapfasoni bibungenze imbanyi irenze amezi 3 bashika ku bihumbi 297 n'amajana 816. Tukitega kandi yuko ku mitumba no gucimbiri hazoronswa abana bari munsi y'imyaka 5 amama ya vitamine A abakingira uruhumyi bashika umiliyoni n'amajana 823 n'amajana 873. Abamesha kiyago bose barafise ivuriro bakukira. Abo rero niho muri wa mugambi wa leta bazonadufasha kuri ya ma poste secours kuva dusa n'ababitanguye kugira tube turabamenyereza bamenye yuko amagara y'abene gihugu by'ukuri n'abene gihugu bafisemo uruhara kugira ngo agene neza. Tukiri muri ico gisata nyene isekeza ryo gupima umugera wa coronavirus kirabandanya mu gihugu cyose mu mezi 3 kizomara bakaba bamaze gukora indwi zibiri. Muri izo ndwi zibiri hakaba hamaze gutorwa abagwayi bangana amajana 328 hakaba hamaze gukira amajana 237 abari ku mitsi bakaba bangana 90. Ibikoresho byo gupima bikaba bimaze gushika ku migwa mikuru y'intara z'igihugu. Twongere tumutege amatwi Tadendi Kumana. Badutangura tumaze gushika andavuga ukwezi kwa gatatu tumaze kugera ku bagwayi amajana 328 muri abo amajana 237 barakize barataha. Byumvikana yuko uno munsi dufise abari ku miti bashika 90 dushizemo abo mwisekeza tugenda turatora hirya no hino haba mu bitaro canke abagiye hamwe nabo twatoye kwingwara. Hanyuma murazi yuko hari umwe itavyimana hareze imisi itari mike. Rero turavye iki gikorwa byogenda neza kandi turashimira bene gihugu ko bitavye akamo batewe na leta. Mbere nko twari twabibemereye mu ngweze twaragiye mu Ruyigi aho twatanguje icese gupima umugera wa coronavirus hagati mu gihugu ku migwa mikuru y'intara twajanyeho ibikoresho n'amamashini yabigenewe. Twagarukiye ngaho turafise abarundi bene bacu bariko barataha bwinshi naho nyene turafise ubundi buhinga bwo gupima vyihuta kugira ngo dufashe abene gihugu tahutse mu gihugu bashobore kuca batamuhira ntibamara ijya misi 14 mu masite yabigenewe. Twebwe nashaye twagikoze mu guheze aho twapimye bashika 205 mu ntara y'Uruyigi. Hagize imisi ibonekeza ubusumwa bw'ibikoresho vy'Umuyagankuba mu gisagara cya Bujumbura mu makartier atandukanye aho twovuga cyane cyane mu makartier ya Bwiza na Nyakabiga bikaba byatumye hibonekeza ikena ry'Umuyagankuba muri izo quartier. Muri abo basuma bamwe barafashwe uwundi yarahitanywe n'Umuyagankuba. Tega amatwi umuhanuzi wa Regidezo Charles Ndikumwami.
duhagaze baronse inkuru yuko hari abantu bari kubarimba bakura mu rutsinga, hanyuma tuca turahashika dusanga nivyo bariko barakura mu rutsinga rusanzwe rutanga umuyagankuba aya matara yo kwibarabara akoresha. Ubwo busuma n'ubusuma muri no misi tubona kenshi hirya no hino, no mu misi heze mu ndwi heze huwo byashikiye arafatwa n'umuyagankuba, nawe nyene yariko agomba gutwara bimwe mu bikoresho bitwara umuyagankuba. Ivyo bikaba byatumye nk'ikartier ya Bwiza na Nyakabiga zimara umwanya utari muto zidafise umuyagankuba. Abo bantu iyo bafashwe tubashira mu minwe y'ubutungane kuko n'ubusuma nk'ibindi busanzwe buhanwa n'amategeko. Tugasaba nk'uko abanywanyi buno munsi babibonye bakabikeka bagaca batumenyesha, n'abanywanyi bacu bose aho baherereye mu gihugu boza baradufasha gucungera ibikoresho vyacu ari byo vyabo, kuko iyo vyononekaye baca babura umuyagankuba. Amakuru twabateguriye aha niho agarukiye. Reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yombi, dushimire uruganda rwa Radio MagaraTimesFM, dushimire Ahmed Bwimana we yari mu benga bw'ivyuma, Hawa BUKURU ndi nabashikirije amakuru. Imana ibazigame. Ngwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM.